Mu kiringo c'akaruhuko k'ukwezi kwa Munyonyo uno mwaka abakenguza amateka barimwo umukuru w'inama nkenguza amateka nyene iteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Ngozi yatanguriye ingendo ziwe muri iyo ntara nyene mu ntumbero yo gusanga bene gihugu ku kivi no kuganira nabo. Ku magenekezo ya 2 na 3 Munyonyo yaragiranye inama n'abarongoye ubuzima bisata bitandukanye abatowe ku nzego z'intango abahuza ku mitumba hamwe n'abaserukira amashengero n'imigambwe yemewe n'amategeko mu makomine ya Marangara, Mwumba, Nyamurenza na Tangara yo muri iyo ntara. Izo nama zikaba zabereye ku migwa mikuru y'ayo makomine. Aho hose bakaba baganira hanini ku bijanye n'imibano, iterambere hamwe no kubumbatira amahoro n'umutekano. Mu majambo yashikiriza muri ayo makomine yose yarabamenyesha ko aje kuganira nabo ko kandi arakaryo kukumviriza no gutorera inyishu imyitwarariko abo baserukira abandi barungikanywe nabo barongoye ngo babashikanire imbere, anabemerera ko ivyo adashoboye gutorera inyishu azobibashikanira ku nzego zibijejwe. Zimwe mu mpanuro yagiye arashikiriza abari bitavye izo nama yasavye indongozi kubera abandi akarorero keza, kwicisha bugufi, gukunda ibikorwa, kwitangira abandi no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Yahamagariye kandi abahuza bo ku mitumba gusoma neza itegeko ribagenga kugira ngo barangure neza imirimo yabo. Ndongozi muri hano nyakwamura amatari, nyakwamura santeri, banyakwa chef de zone, banyakwa murongo y'imitumba, banyakwa murongo y'amakoperative, amashengero n'amadini, mugende tubwire abene gihugu yuko duhanzwe kandi tegeza gukura amaboko mu mpuzu tugahangana n'irizuba. Kuko murakwiye kumenya hari ibindi bihugu imvura igwa ukwezi kumwe umwaka wose. Ukwezi kumwe umwaka wose. Twebwe rumva rero twari baradekeshejwe n'Imana. Imana yadukinishije ku buryo muri ibyo bindi bihugu kubera ko bazi ko imvura igwa rimwe mu mwaka baciye bagira umugambi wo kwegeranya amazi yose y'imvura agwa muri uko kwezi barayegeranya bayashira mu bigega, niyo baca baza baramuvomereza ayo mezi 11 abasigaye. Natwe rero ko twebwe Imana yaduhaye amazi, nimuze ajya amazi yo mu myonga niki tuyakoreshe mu kugira mu kuvomereza imirima, kuko n'abahinga batubwira iby'ibirere bavuga ati ahubwo iby'imvura ntitubyitege cyane sikirenga. Urumva rero ndongozi muri hano ubu tugiye kuja muri kampanye yo kugenda kubwira bene gihugu duhangane n'izuba, akatavuga nikananire akavuga. Kijanye n'ababahuza abahuza duherutse gutora bo ku mitumba, nizere yuko abahuza bose baronse irya tegeko kuko byanditswe mu Kirundi. N'urwego twizera yuko ruzofasha by'ukuri gukemura ingorane zitari nke, zizofasha kuremurura injyane z'amatongo, zizofasha kuremurura imanza zari masentare, kuko burya imanza nyinshi usanga tugenda turonka ni imanza z'amatongo, mugabo wino komine numvise yuko ni imanza z'imiryango zigwiriye. Rero hari ingingo zitatu muri irya tegeko nagomba mvugane gato y'inabajya bahuza. Ni ingingo igira ya gatatu ivuga ibyo gutakaza amabanga. Uyatakaza gute? Uyatakaza ryari? Mwaratowe niko, mugabo murashobora gutakaza kuba muri ubu rwego rw'abahuza bivanye n'umwifato ugize. Mu gihe ugize umwifato ushobora gutuma intahe rujya rwego rusuzugurika canke rukengerwa canke ugagira ingendo yo kugira ibiturire, yo guhengama,
ibyo biri mu bituma ushobora gutakaza mbere cyangwa ukoze n'icyaha. Kurashobora gukora icyaha ugafungwa, urumva yuko bigategeko no kurisoma kuko ni iwanyu murisome, ni naho mukora akazi neza. Ingorane dukunda kugira ni igihe turonka amabanga mugabo ntidusome amategeko agenga ayo mabanga. Burya nagenda babwira nta banga na rimwe ridafise amategeko arigenga, nta banga na rimwe, nta na rimwe ridafise amategeko arigenga. Nta rwego na rumwe rubaho ngaha ku isi rudafise amategeko arugenga. Nico gituma ikintu kugira ngo turangure neza ibikorwa tube dusoma amategeko atugenga. Iyi ngingo igira kabiri ni ingingo ya 5 ivuga igikorwa c'intayo kumugina, igikorwa bajejwe vy'ukuri. Ingingo ya 5 ivuga ngo intayo kumugina ifise umurimo nyamukuru ukumvikanisha abafitaniye amatati. Kumvikanisha nico mujejwe, kumvikanisha abafitaniye amatati. Nina nabuza no guca ibihano. Intayo kumugina n'iki rishinga ibihano, kuko igikuru nyamukuru nico gituma babisa bahuza. Igikorwa nyamukuru mufise nico guhuza, kumvikanisha abafise amatati. Nimba bapfa karimbi ni mubazane, kuko kera banashaka hagira urubanza rw'itongo rushirwa nyene kwitongo, ni mubazane muzane n'ivyabona. Ati wewe uvuga ko akarimbi kawe kahora gaca hehe, ciye kahora gaca ngaha, uwundi haca ati vyabona, mwebwe mubivuga gute? Hayo mubumvikanisha, kuko ingorane twadufise mu masentara mwami nuko hari umucamanza yahagarara yicara ingozi agaca urubanza ngo ngaha atanashize ngaha, n'iryo tongo ataniryazi, ntazi naho riherereye, ntazi n'abahana urubibe n'uwo muntu, mugabo akicara mu biro akasha urubanza ngo wowe uratsinze. Mugabo intahe yo kumugira aba bahuza bazoshika ku itongo, barabati wowe itongo uri kuravuga niri, mwumvikanisha. Rero ico gikorwa nyamukuru c'abahuza, kumvikanisha abafitaniye amatati. Ni koko murashobora kumwumvikanisha, kumvikanisha umuntu akanga hanyuma akabona kunguruza. Mugabo ingingo ya 11 nayo ikivuga yuko muhejeje kwandika imburano abantu bose bateza gusinya nabo mwari hamwe kumvikanisha, bagasinya kuri ico cegeranyo, bagasinya ku cegeranyo, bagasoma ibyo mwavuze, ibyo bagiye bari kugira, hanyuma bagasinya ku cegeranyo kikabikwa neza, kuko imbere yuko yunguruza ategeza kugenda atwaye ikopi y'urubanza baciwe. Yingene abo ahuza bo ku mutumba bari bagerageje kumvikanisha abo bantu. Sentare ntangi isanzwe baragondamitse urubanza, ifite uburenganzira bwo gusubira mu rubanza. Mugabo bahuza ku mitumba genda muhagararire ico gisata, mwumve yuko babahaye n'akazina keza abahuza. Ntibabatumye ugenda gutandukanya abantu, bagiye babatumye kugenda gukora uko mushoboye, mwumvikanisha abantu, mubahuze muri ayo matati babafise, kugira ngo mu kibano habe amahoro n'umutekano, kuko mubibuza amahoro n'umutekano injyane zirimwo. Yashikirije kandi ko indongozi bwirizwa gukoresha inama birongoye, gufasha mu kwegeranya uburyo bwa leta no gushikiriza abayikurira mu kazi icegeranyo c'ivyaranguwe. Indongozi nziza aha mwese muri indongozi zitandukanye mu bisata bitandukanye. Indongozi nziza muco itegeza gukora, irategeza gutanga raporo y'ibikorwa yakoze, gushikiriza raporo y'ibikorwa wakoze. Murabizi
muri mu ndongozi duhereye ku mitumba ukamanuka mbere no mu cimbiri ku mitumba mu mazone ukaduga mu makomine shaka uje mu makoperative sangwe muri ndongozi uje mu ndongozi ziri ngaha ababihebeye Imana n'abandi mu badandaza usanga batwara amashirahamwe mwese muri ndongozi. Ingorane twagiye tubona ni gihe indongozi ikora mugabo ntigera ishikiriza raporo y'ibikorwa yakoze. Iyo udashikirije raporo y'ibikorwa wakoze abantu bagumana amakenga, bashobora no kwibwira n'ibindi byinshi kubera ko wewe nyene kubabwira ntiwigeze ubashikiriza raporo y'ibikorwa wategetswe kurangura. Indongozi bubaha muri ngaha, indongozi isabwa gukoresha amanama. Hari abantu baheruka batogwa bakarinda bavaho atanama nimwe bakoresheje. Atwobaza abatoye ku mitumba abamaze gukoresha amanama y'abene gihugu barongoye, bakavuga bati bene gihugu kuno mutumba mwe mwadutoye turabatumire mu nama izoba itariki. Mwosanga kimbure ngaha mushobora ko mubikora mugari izindi ntara n'amakomine umuntu aheruka atogwa akarinda avaho atamusi n'umwe akoresheje inama y'abarongoye. Burya mu nama niho hafundikirwa byose. Iyo uri ndongozi ugirisha inama wumvikana nabo musangiye ibikorwa, muca mwihana programa y'ibikorwa mukavuga muti reka turabe muri kuno kwezi kuno mutumba tuzo dukora iki, mugapanga programa y'ibikorwa. Kuko iyo mugishije amanama bajya murongoye ivyo integuro y'ibikorwa bayigira gwabo kuko baterereye mu vyumviro byumvikanye ingene bizogenda, mbega n'ubucimbiri buzotonda gute. Hari igihe muvuga muti kino gikorwa gisaba yuko kuwa mbere haza agacimbiri kanaka, hanyuma kwa kabiri agacimbiri kanaka, hanyuma kwa gatandatu duhurire hamwe twese mugapanga ibikorwa. Mugabo ivyo byose bikorerwa hehe? Mu nama. Ni byiza ko indongozi twiga gukoresha amanama. Hari aho twagiye turaca ugasanga abaronga amakoperative zasangwe nta musi n'umwe bigeze bakoresha amanama, mugabo bagakora ibikorwa abanwanyi atakintu kimwe bazi. Rero ndongozi muri hano ikintu cyo gukoresha inama tukigire umuco. Uko bugerageza babwire gukoresha inama harimo umuti, hari n'ibibazo byinshi bikemuka kubera ko twagirisha amanama. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye izo ndongozi guhimiriza abo barongoye kuvyara abo bashoboye kurera, kurwanya igiturire, kurwanya guharika, urudandazwa ruciye mu binywabi n'ibindi. Kubijanye n'icifuzo bamushikirije ko leta yoshira ku isoko umwimbu w'ibigori ubitswe mu bigega vyayo mu ntumbero yo kugabanya ibiciro by'intete z'ibigori, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yabemereye ko azobishikiriza umushikiranganje ajejwe uburimyi, ubworozi hamwe n'ibidukikije. Mu yindi myitwarariko bamushikirije harimo nk'ibijanye n'ikinyobwa ca tangawizi cahingurirwa mu mahinguriro amwamwe catowe utunenge kigahagarikwa ku isoko. Abahora bagicuruza bavuga ko ihagarikwa ryaco ribateye uruhombo. Barashikirije kandi ivyerekeye ubukene bw'amazi, abigisha badakwiye hamwe n'abana baheba amashure mu bice bimwe bimwe vy'ayo makomine. Ibindi bamushikirije nibijanye n'uruzuba gumisha imirima mu bice imvura itari bwagwemwo, iduga ry'ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe hamwe n'icifuzo kijanye n'isanurwa ryamwe mu mabarabara ahuza amakomine.